akataraboneka mu gisagara cacu ca Bujumbura. Hari maison de passage nziza cyane igita byorosha, wabonye nyinshi, wumva nyinshi, ariko iyi nayo ni rurangiza. Bati iyo maison passage iherereye hehe? Iherereye haruguru ya Mosiyo Gikungu, uduganye pave ugaca kuri Eglise Anglicane, ukayirengana gatoya ukagira kuri alimentation family grocery, uharenganye wacibona akabarabara kaduga kivu kitwa Avenue de Alarme. Ukaduganye gatoya nkuja hitwa mu Giporto, ucibona iyo maison de passage nziza cyane kataraboneka. Muri iyo maison passage hariyo piscine nziza cyane, uri kurayoga n'umukunzi wawe ni wararaye. Ifise jardin nziza cyane, jardin nziza cyane ushobora gukoramo imanza wicaye muri jardin, akayaga kabujumbura kose kagusanga aho wibereye. Kubera iyo nyubakwa yitereye ku musozi ukikuje igisagara cya Bujumbura, aho akayaga katanganyika kakuduga kukumva neza. Wenjiye indani muri salo, ifise salo nziza cyane, salle à manger nziza cyane yakataraboneka. Ugeze mu gikoni cyaho naho wogira ngo si mu Burundi, uhasanga cuisinière nziza cyane, ukasanga cuisinière furu yotsa imikate, yotsa inyama, inkoko, eka n'ibindi byose. Hakaba hariho n'imashini zikora maji, wikeneye kunywa akaji kakanye ucushira muri frigo ugakanyisha ukinwera, kuko hari frigo nziza cyane. Ntitwibage no kubategura igikoni cyo hanze, ku buryo ushatse gutekesha amakara naho nyene uguma watetse ifungurwa zawe. Ibyumba vyaho navyo nirurangiza, ucinjira mu byumba vyaho wumva kamoto keza cyane, amashuka asashe neza cyane, eka ntiworaba. Muri ico cumba hari akuma ushobora gucomeka muri prise kugira ngo imibu yose yiruke. Dushe zaho ntiworaba, zisa neza, ziratagase. Ushatse ushobora koga amazi yo hejuru, ushatse ugashobora koga amazi yo muri baignoire wicariye cyangwa wiryamiye, kandi ushatse uga amazi akanye cyangwa ukoga amazi ashushe. Eka ntiworaba, iyi maison passage ije hageze. Ntimwumve ngo nuko ari heza cyane, igiciro ntituzimba kuko dukunda badusanga. Ngwino wiruhukire neza, uryame muri maison de passage nziza cyane. Umutekano w'iyo maison de passage urakwiye cyane, kuko hasanzwe hariho n'amakamera amwe bita mu gifaransa mu kinofunufu camera de surveillance. Barayamaze bati uryama heza ukarota neza, kandi uryama heza ukaruhuka neza. Ufise icubaza twakure kuri 68 74 24 65. Iyo nimero iri no kuri WhatsApp, canke twandikire no kuri WhatsApp kuri karibu mwese, murahawe ikaze.
bene Numwana uramubona? Nora naramubonye kuko inyuma yahajya yahavuye agaruka gusa yaje yihuta cyane ahize ikibazo aje kunsaba amafaranga 200 ndayamuhaye yaciye agenda nta kindi twavugana. Dukwiye gukora ibishoboka byose nara tukamubona. Uzi ko maze imisi niyumvisha ko yarabonanye na wa mugore Aline. Sinibaza ko baba barabonanye kuko iyo baza kuba barabonanye ntihari gushikirwa n'icyo kibazo cyayo amafaranga makeya hanyuma akaze kuyasaba. Ariko rero Aline nkujyanura nubwo yubonana n'ujya mugore hama akagenda kabiwe. Je naravyiyumviriye naje gusanga byo bari bisanzwe. Kuko mu gihe aho yoba ari yuba bayeho atacabuze. Je numva ataco vyo babitwaye kuko natwebwe nk'abavyeyi biwe nivyo twipfuza. Rero nubwo atubironka kuri twebwe ariko akabironka ahandi. Je ndumva ataco vyo babitwaye kuko natwebwe ico twipfuza no kuyubaho neza. Rero vyiza twomureka tukamuha amahoro akihitiramo ico ashaka. Kubera ko iciza nuko twamubonye kandi tukaba twoba tuza ahari. Bisigaye twabikira Imana. Hano muri runo rwo hafise ikintu kinzanye. Twakiriye amakuru ko ari ndiyo mushinga ntaye kugira ufatira mitungandike kurya muhungu. Ariko Adeli wagerageje kwimvira kabiri. Urumva neza ko ufata imitungo yo muryango ukayishira ku mwana watoye mwibarabara. Bofre, uri kuritiranya ibintu. Iyo mitungo uri kuravuga ntago ari y'umuryango, ahubwo ni imitungo y'umugabo wanje. Ntimushira mushaka kumfatirana ngo kubera ko umugabo wanje yapfuye ngo muje mutangura gufata ibyo mu byiyitirire. Hama umwana bavuga ko ari natoraguye nibyo naramutoraguye, ariko imbere y'amategeko n'umwana wacu ndabizi neza nubwo twoja mu butungane bwo kwemeza ko umwana ari uwacu. Iyo mitungo uri kuravuga ifise ku burenganzira. Rero kuba nashatse kuyimushirako ntimuce munyumvisha ko ari kosa nakoze kuko nanje navyumvire keshi gashoboka. Umva ndakubwira ikintu kimwe wa mugore we. Nta n'umunsi warimwe tuzokwiga tugushikiramo amafuti uriko rakora. Ujya mwana ugomba kuvyumva neza uko bishana mu bwonko bwawe ko tutazokwiga tumufata nk'umunyamuryango kandi ubikure mu bwonko bwawe unabihanagure burundu ubikuremo. Nta soni. None nk'ubu Nora ari hehe? Ouais, Juste. Oui. Wari hi. Nazanye imari wa muhungu. Ndabibona. Muje. Zagenze gute? Muhungu. Ugakuya ugakwa. Aha ngiye gukira sindakubesha. Uru ni imari. Je mugambi nkavuna buje narawumvirije ndawumvirije nsanga niwo mugambo. Uzi ko arico gitungwa cyo nyene kirondoka mu mwanya mutoya kandi kikarondoka ubwana bwishe. Uravyizeye? Yo ibi abandi babikoze kera baratunze. Aha rero bijya ibintu vy'inzara vya 2000 vya 2000 bigomba bihagarare mu mezi 3. Ntwambwiye ngo ku bantu zenya barabufise ko hajya ku bantu 10. Bucugiye gucuma afise bwinshi. Nce ndamusaba rero gisuguru iki ni kidamu. Urugori. Cyarabeza rero iki abana namusaba ikigabo. None uravyizeye? Ndavyizeye mani rega abantu benshi barakize niko batwe twabimenye gutera. Ahubwo reka ndarushire mu nzu ajya iryanzu nubatse ni urukwabo. Haje kaje kazubaka wari ku agakwavu n'ubwo ashaka gutungiramo.
Erega je nabona ufuruguta ugafuruguta ugati uyu muhungu ari mubi. Kagoma kunsoma bebe imana ndaje mu Ego ndiko ndateka. sawa Ukazi byagenze gute none? nka fresh nyine pole pole wamujama yaje gutora za ntebe ziyo Yashimye. gusa yidoze mutora mutebeje yabije ibintu byo guteba kuri sawa Niwe kumengo ntumeze neza. cyo numva ko ntameze neza buryo iki kibazo nshaje amafaranga kiguma kigaruka mu mutwe cyane Nora. Nanje nakubeshe ngerageza kwikomeza. Ngerageza kuvyikuramo. Ya. Muri ntambwe yose ne ishusho ya mama wanje agwari tukomeza kuzana ibitekerezo byanje. Buri cyo nkozeko kinyibuza ry'amafaranga badusabye kwa muganga. Neza na neza ndabona nyine mu maso yanje mama ngiye kumubura. Tanavuye gutyo ntiyaragira ko bihebura bigize yiye je ndizeye ko hamwe n'Imana ibintu byose birashoboka ntuwihebure ntucike intege wego umusenga tu inzira z'Imana zirenga igihumbi icambo cawawe ni ngo zirenga inzira z'imisegeteri urutoro rw'imisegeteri je nakuze atabavyeyi mbona nibaziye ko banapfuye nyimba ikintu nari ngwaye kandi nari nshuhiye n'amanda nasengera n'imisi yose ningene umunsi umwe nzohura n'abavyeyi banje nansikira umunezero wa mbere nzogira mbere sinavyiyumvisha ko umunsi umwe nobabona ariko ibyaje kuba contraire nuko maze guhura nabo nico kintu cambabaje cane mu buzima cambabaje cane Kubera none wabaye kubera iki wicuza kubera iki kandi bakagombye kwishima. nivyo nanje nari nzi ko nzokwishima narakubwiye ahantu nahora nkora ntakoze imyaka 3 nyuma yaho mabuja waho yaje kunkunda kandi yari umwana mwiza cane amba hafi afata nk'umwana wiwe ariko ntivyahereye ngaho mu nyuma yaje kunshima no kunshaka nk'umugabo wiwe akashaka ko tuza turaryamana ibyo byose nari gushobora kubyihanganira ariko igitangaje ni kuba mu mabuja nyene we nagiye gusanga ariwe mama wanje umutima wanje warababaye ndiyumvira je ndikiremwa bwoko ki ndigihume ndikikijewe ndikivume ariko icambabaje cane gusumba naje gusanga afise inda yanje Ko yarafise umugabo ni iki cyo kwemeza ko inda yarafise yari iwawe. nivyo yarabana n'umugabo juste ariko ndi si jana kwijana ujya mwana yibungeze ni kwanje kubera ko mu mabuja no mu databuja bari bafise umwana umwe yitwa Neri nanje vy'amabincanga imyaka yose nahakoze kumbure nkibaze ntundi mwana wabo yoba yarapfuye canke ivyo vyagenze gute ariko umunsi umwe naje ndamubaza Neri arambwira ati papa wiwe yaragize ikibazo ariko arinstara amatara muri etage yari umu engineer hoja mantene ibi vy'amantene y'imihora rero ngo umunsi umwe yagize isanganya arakoroka
amaze gukoroka akira imana ntiyapfa ariko aravunika mu mafyigo niho naje kwemera neza na neza ko uwo mabuja ace gituma yandondera kumbura umugabo we ntaciye yamufasha ariko kandi ivyo vyose bikomeza kugirirana bitera igikomere kinini mu mutima wanje. Wihangane cyane mani, isi ni guteye nta munsi n'umwegeri twemerera ko twishimye, hanyuma nyine ubona ko ugiye kwishimira niho ubabarira. Ndumva waciye mu bihe bikomeye cyane ariko ugomba gukomera. Sheri bite utameze neza byagenze gute iyo wagiye? Sheri Adeline yase guhindura ivyumviro. Chef Madeni sinzi ikibazo afise, akunda urya mwana cyane gose. Mwe sinzi ikintu yamuhaye, ariko Adeline kwera sinzi ukuntu ameze. Akunda urya muhungu cane gose, umuhungu atanavyaye kandi abahungu ukuntu bahindagurika. Ashobora no kumenya abavyeyi biwe kandi akagenda. Gusa nyine Sheri, ndagwenda garutse. Burya Adeline ntakosa afise, ahubwo ikosa riri kwa mukuru wawe, kuko niwe yanditse ko urya mwana, kandi imbere y'amategeko urya mwana ni uwa mukuru wawe. Iryo kosa yararikoze, ariko kurikora singikeranya ko atahatirije undi mugore wiwe. Kuko Sheri, twese turabizi ugwanka yanka urya mwana, uko vyemera kose nkiri muzima sishobora kwemera ko imitongo yandikwa ko urya mwana. Ahubwo nyene n'ikindi, iminsi maze ngenda muri urya rugo ko ntarigenda ndamusanga. Nta makuru wamenye wowe? Urya mwana aracika ikiringo c'imyaka 3 atakiba muri urya rugo, yaromotse. Kubera iki? Sinzi neza, gusa Adeline we yavuze yuko yamenye ko bagiye abavyeyi atarabiwe hamwe aca yigira kurondera abavyeyi biwe, ariko ntawe uzi ko ariko kuri. Kuko urabona n'urupfu rwa mukuru wawe rwabaye giturumbuka, ntiyagwaye aciye ashoka apfa, kandi kubura kurya mwana yabuze ku rupfu rwa mukuru wawe. Ariko zikari ivyo si ibintu sinigeze ndavyumvira ko n'umunsi wa rimwe. Mbega muri dushe hari amazi? Amazi yaje. Okay. Giye koga kugira ndohoke hakiri kare. Akazi ndagutegurira n'icyo ufungura. Karibu. Sawa. Murakoze. Ni sawa? Ego ni sawa namwe. Gusa ntitwabamenye. Nitwa Juste. Ndabizi nyene ni munzi. Juste. Bon. Mugenzi wa Magi.
Nsanzwe mbaye hiyo ari ikintu naje kubisabira. Nshaka mumfashe, naje gusaba ubufasha. Se mama wanje aragwaye. Kandi cyane. Rero basabye amafaranga yuko mugirira operation. Kandi natwe n'amafaranga dufise. Ukuri ndabinginze umufashe muzoba mukoze. Babasabye amafaranga kana gute twumve ko twayaronka. Badusabye miliyoni 5. Miliyoni 5. Wihangane, amafaranga ari menshi naho yakura. Ndabinginze mumfashe muzoba mukoze. Mama wanje ari mu gupfa. Kandi sinifuza ko wumva. Mbeho, ndafise ikibazo. Byagenze gutegera wumve ko mu mihana yose uhitamo uno muhana. Akaburuza kuronderamo 5 miliyoni. Ukuri. Wesha. Nanone kandi mu nzu yanje. Papa mama ararembye. Iki? Wewe uri mwana kuvuga ko Mumviriza ndakubwira. Nundi. Umviriza. Niba wikunda urupangu ururabe nk'ubu wiraba. Sinzongeye kubona ngaha. Urugira umuziro. Imbesire nyawo. Nshaka kusobanura bino bintu ko ndabona hano. Numbwiye ngo navyutse urabizi. Kuko uravye mwana kuntu yaje ngaha berekana neza ko hano hana hazi. Yaba nawe kuntu witwa Kim namubona berekana ko muzinanye. Rero shaka kumenya ukuri kuri hagati yawe n'urya mwana ninde. Sheri urya mwana ninde? Okay. Ushaka kumumenya. Cyane umwana wanje.